Turabaramukije bakunzi ba Dikobu TV ijwi ry'abarundi bari mu mahanga kaze murano makuru mushikirizwa na jewe Adrien Sibomana. Ingingo nkuru zigiza no makuru rero yacu akaba arizi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abakozi bakora ku kibuga mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kwakira no gufata neza ingenzi. Ivyo yabishikirije muri ino ndwi aho yariko yugurura ibikorwa vyo kwagura ico kibuga. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye amenyesha ko kuva ku munsi wa kabiri itangwa ry'igitoro rigiye gutangwa hakurikijwe urutonde ruciye mu buhinga bwa none mu ntumbero yo kugwanya akajagari kari gasanzwe kibonekeza mu itangwa ry'igitoro. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye amenyesha ko kuva ku munsi wa kabiri igitoro kigiye gutangwa hakurikijwe urutonde ruciye ku buhinga bwa none. Uburongo yishira hamwe ry'abarundi ku rwego rw'isi Samuel Ndayiragije yaratunganije urugendo mu bihugu vya Uganda, Tanzania na Kenya mu ntumbero yo kuganira n'abarundi ku ruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu. Mu makuru avuga mu makungu mu gihugu ca Senegal itegeko rihinyanyura ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ryaraye ryanswe n'abagize umugwi mu nama nshingamateka ujejwe amategeko. Iryo bwirizwa rikaba ryari ryarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Senegal Diomaye Faye. Kaze rero bakunzi ba Dikobu TV mwidonido ryano makuru. Ano makuru yacu tuyahere mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abakozi bakora ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kwakira no gufata neza ingenzi. Ivyo akaba yabishikirije muri ino ndwi aho yari mu bikorwa vyo gutanguza igikorwa co kwagura ico kibuga c'indege. Twumviriza umukuru w'igihugu c'u Burundi. Aha rero mwebwe mukorera ngaha muca mwumva uruhara mufise mu guteza imbere no kwerekana kakaranga k'abarundi ko kwakira neza abatugendeye. Ndazi yuko atariko vyifashe uno munsi kuko hariho bamwe mu bakozi bakorera ngaha bataye akarangamutima n'ubuntu aho gukora ico bajejwe ahubwo bakora ibikorwa bituma haba imyidogo ku ngenzi ndetse n'abaca ngaha ku kibuga c'indege. Nagira rero subire kubakebura ariko nongera kandi ndanabagabisha n'indongozi ku nzego zose zifise ico zijejwe ngaha ku kibuga c'indege kuko izo ngeso zose zigenda zirimonogoza kubera kudahana abakozi, kandi nzi neza ko ngaha ku kibuga c'indege hariho ivyuma vy'inderetsi vyerekana uruja n'uruza ndetse n'ibikorwa biba biriko birarangurirwa ngaha. Imyidogo ngoma numva irakwiye guhera uyu munsi. Ntitwaja ngaho ngo dusharize twubake muga namwe muce inkokora ingenzi. Ndabasavye rero ivyo byose mubikore n'umutima wo gukunda igihugu mukwega ahubwo abanyamahanga baze mu Burundi. Dusabe rero yuko bijya bikoresho bihari mwo bikoresha kugira ngo abakora amakosa bahanwe hisunzwe amategeko, gutyo dutuze ingeso mbi zose ziza zidusubiza inyuma ku marembo y'igihugu. Umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye kuri uno wa gatandatu yamenyesheje yuko kuva ku munsi wa kabiri igitoro kigiye gutangwa hakurikijwe urutonde ruciye ruciye mu buhinga bwa none mu ntumbero yo kugwanya akajagari kari gasanzwe kibonekeza mu itangwa ry'igitoro. Dukurikire umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbono kazoza ku gihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060 mu gisata c'ubuhinga bwa none twita digitalisation. Ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka buramenyesheje ko hategekanijwe itunganywa
ry'itangwa ry'igitoro hisunzwe ubuhinga bwa none. Ico gikorwa kizotangura ku igenekerezo rya 3 ukwezi kw'icenda kukuza 2024 mu gisata ca Bujumbura guhera isaha 2 z'agatondo. Kizotanguzwa n'iyandikwa ry'imodoka zunguruza abantu, amabisi, amayasi n'amatagisi hamwe n'amastasyo adandaza igitoro. Ikigo cy'igihugu kijejwe urudandazo rw'igitoro Sopebu nico kizokurikiranira hafi ibijanye n'ico gikorwa. Urongo yishira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora burundaise Samuel Ndayiragije yaratunganije urugendo mu bihugu vya Uganda, Kenya na Tanzania mu ntumbero yo kuganira n'abarundi baba muri ivyo bihugu ku ruhara rwabo mu iterambere ry'igihugu. Bikuru vy'ugo rugendo reka tubishikirizwe na Emery Nimbona. Aho yashiki Bujumbura ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, urongo yishirahamwe ry'abarundi baba mu bihugu vyo hanze Samuel Ndayiragije yamenyesheje ko urugendo rwagenze neza. Samuel Ndayiragije yaravuye mu rugendo yagize mu bihugu vya Uganda, Tanzania hamwe na Kenya kugira ngo aganire n'abarundi baba muri ivyo bihugu mu ntumbero yo kugira ngo hamenyekane ibibazo bafise bongere banaganire ku ruhara rwabo mu guterera mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Iyindi ntumbero yari yatumye urongoye diaspora y'abarundi agendera ivyo bihugu ko ari kugira ngo ashobore kumenyesha abarundi baba muri ivyo bihugu intumbero ya diaspora idasinzira, diaspora y'ibikorwa kandi yunze ubumwe. Samuel Ndayiragije arongoye diaspora y'abarundi yamenyesheje ko yanezerejwe no kuba yariboneye imbona nkubone abarundi baba muri ivyo bihugu. Mu gihugu ca Uganda rero Samuel Ndayiragije arongoye diaspora y'abarundi irashoboye kubonana arongera anaganira n'ubuserukira Burundi muri Uganda General de Brigade Jules Ndihokubwayo. Baganiriye hanini ku ruhara rw'abarundi baba muri Uganda kugira ngo nabo ntibazosigara inyuma mu guterera mu iterambere ry'igihugu, iterambere riganisha ku Burundi bwifashe kandi buteye imbere. Samuel Ndayiragije arongoye diaspora ndundi yabandanije mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi aho yanabonanye n'ubuserukira Burundi muri Kenya. Yaranabonanye kandi n'abarundi baba muri ico gihugu, intumbero kukaba kwari ugufasha abarundi baba muri Kenya kunga ubumwe hamwe no gushiraho inzego zibarongora ku rwego rw'ico gihugu. Watowe rero ngo arongora abarundi ba muri Kenya ni Alexis Salahe. Abo barundi rero baranahamagariwe kwitangira inyubako ya diaspora ndundi, inyubako igiye kubakwa mu gisagara ca Bujumbura. Abo mu gihugu ca Kenya batanze amafaranga yaba miliyoni 200 z'amarundi. Eka mbere no muririmbyi Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu asanzwe wa muri ico gihugu yari yahishikiye. Muri Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam naho nyene urongoye diaspora y'abarundi Samuel Ndayiragije yarakoze y'urugendo. Yabonanye n'abarundi nyene ba muri ico gisagara Dar es Salaam bakabona abanyene barashoboye kwitangira iyo nyubako ya diaspora ndundi aho batanze amafaranga yaba 10,000 mu madolari y'abanyamerika. Abaserukira Burundi muri ivyo bihugu bakaba barashimye intumbero nshasha ya komite irongoye diaspora ndundi, intumbero yo kubanywanisha no kubahamagarira gukora ibikorwa vy'iterambere biteza imbere igihugu. Samuel Ndayiragije arongoye diaspora ndundi aho se muri ivyo bihugu yaciyemwo akaba yatanze impanuro ku barundi baba muri ivyo bihugu kuzirikana iterambere ry'u Burundi mu gukorera mu bumwe, guterera inyubako ya diaspora ndundi no kubereka ko bafise uruhara rudasanzwe mu gufasha Burundi gushika ku mbona kazoza y'igihugu cifashe kandi giteye imbere. Samuel Ndayiragije yanahanuye abafise agatima ko gusambura ko bovavanura nako bagashira imbere umutima wo gukunda no kubaka igihugu. Ibanki y'uburaro BHB yaratunganije inama n'abarundi basanzwe baba mu mahanga mu ntumbero yo kuganira ukungene abo barundi bobandanya boroherezwa no gukorana n'iyo banki. Reka tubishikirizwe na Anita Ndabacekuri. Mu kiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku migambi irangurwa ni banki ijejwe guteza imbere uburaro mu gisagara BHB hamwe no kurabira hamwe ingorane abanywanyi b'iyo banki bagira, abarundi baba mu mahanga barashimishwa n'ingane bakorana neza n'iyo banki nk'uko vyashikirijwe na Bodwe Muhizi w'Intore arongoye igisata cy'ubudandaji muri iyo banki, aho avuga ko inyuma y'imyaka 2 gusa batanguye gufata mu mugongo imigambi y'abarundi baba mu mahanga mu kubaronsa ingurane, bamaze kwakira abuguruza amakonte bagera ku 150 kandi 215 muri bo bamaze guhabwa ingurane.
nubwo biruko abo banywanyi b'iyo banki basaba ko hobaho kongerezwa ikiringo cyo kurihira ko ingurane kikava ku myaka 7 hamwe no kunagura ubuhinga maze bagashobora gukurikirana amakonte yabo batarinze kwishikira mu gihugu kuko ngo ubwo buryo buracateba bigatuma bacibwa amande kubera batarishe ku gihe. Samuel Ndayiragije arongoye abarundi baba mu mahanga diaspora buhondeze akaba yahamagariye abarundi baba mu mahanga kuza kubaka igihugu cabo. Turakengurukiye ino banke BHB ingene ubwa mbere yitaho ibikorwa by'abadiaspora hano mu Burundi, hanyuma nk'uko mwabikurikiranye murabona yuko yagize uruhara cyane mu guterera kugira ngo abarundi bavuye mu mahanga bashobore kurangura imigambi y'iterambere. Akarero n'akarero keza mbere no sabana n'andi mabanki ko borabira ko kuri BHB umurundi abahanze no musi ashobora gufata credit muri BHB vyoroshe, ni ikintu ciza gose na cyane cyane mu gihe aho hanze asanzwe aba ahakora ibikorwa by'iterambere mu kwerekana neza ko ari umuntu ashobora kuronka uburyo bukwiye bwo kuri ideni yafashe. Ico ni ikintu ciza baze biture BHB nk'uko babivuze wogira ikibazo azotwitura ko twamaze kuvuga yuko dutangura gufashanya kuva no munsi ne kugira ngo ico ntashoboye BHB kimfashe, ico BHB kitashoboye gushika ko natwe nk'abarundi tuba hirya no hino tubafashe gukwiza amakuru hirya no hino kugira no nkuru nziza ikwire bose, kugira ngo n'abandi barundi tubafashe kugira ngo bashobore kumvira imigambi neza ya BHB, ariko kandi barundi nabo b'amahanga ya myidogo yo kwizigira abantu bizigire banke kugira ngo nayo ibafashe. Turizigiye rero yuko muri no rugamba turimwo rwo kubaka Burundi muri vision 2040 2060 diaspora twarahagurutse kandi turabona ko na BHB yatugiye imbere, no turizigiye yuko bazodufasha muri imigambi turimwo kugira ngo dushike kumbona kazoza twifuza muri diaspora ndundi muri ya myaka 3 twihaye y'ibikorwa. Makuru avugwa mu makungu nayo reka tuyahere mu gihugu ca Senegal. Umugwi wo mu nama nshingamateka ujejwe amategeko warayisubije inyuma itegeko rihinyanyura ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ryarungitswe n'umukuru w'igihugu Faye Diomaye. Integuro isubiramwo ibwirizwa shingiro rya Senegal yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu Bassirou Diomaye Faye. Umugwi ujejwe iby'amategeko mu nama nshingamateka mu gihugu ca Senegal ukaba warase kwemeza iyo nteguro. Muri iyo nteguro yisubiramwo y'ibwirizwa shingiro harimo ibijanye n'ifutwa ry'inama ijejwe iby'ubutunzi, imibano n'ibidukikije hamwe n'inama nkuru irabijanye n'amashirahamwe yo mu gihugu. Umukuru w'igihugu akabona ko ngo izo nzego zitwara uburyo bwishi mu mafaranga ya leta ikoresha. Uko kwanka iyemezwa y'integuro isubiramwo ibwirizwa shingiro rya Senegal ngo kuragaragaza ko President Bassirou Diomaye Faye atanguye guhana intambamyi za politike mu gihe gito amaze ari ku butegetsi. Mu gihe rero umugujejwe ivy'amategeko usanzwe ugizwe hanini n'abashinga amateka bari mu nani rw'imigambwe kuwahoze arongoye igihugu ca Senegal Macky Sall, mu bagize uwo mugwi 16 barahakanye iyo nteguro isubiramwo ibwirizwa shingiro. Kuri wa mbere rero bitekanije ko inama nshinga amateka izokorana kugira ngo igire icishikirije kuri iyo nteguro isubiramwo ibwirizwa shingiro, ariko bikaboneka ko ubutegetsi bwa Senegal buriko buhura n'intambamyi zuko igitigiri kinini c'abashinga amateka bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba ari mu runani Benno Bokk Yakaar. Ivyo bikaba biruko rero mu gihe maze kumenyekana ko ngo hari n'umugambi wo gufuta inama nshinga amateka bidasiba gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Bassirou Diomaye Faye kuva ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa kane uno mwaka wa 2024. Ivyo mbere ngo bikaba bimaze no gushikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu asanzwe mbere n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu. Ariko rero ngo ikomborwa ry'inama nshinga amateka ngo rishoboka gusa kuva ku genekezo rya 12 Nyakanga uno mwaka, nkuko biri mu ibwirizwa shingiro rya Senegal ngo ugukombora inama nshinga amateka ngo gushoboka gusa mu myaka 2 ya mbere y'ikiringo c'inama nshinga amateka. Aho ni mu gihe ngo abashinga amateka batowe mu mwaka wa 2022 baca bimikwa muri Nyakanga uwo mwaka nyene. Tubandanije no mu gihugu ca Niger naho imyuzurira iri kwihitana abantu n'ibintu mu gisagara c'ubutunzi muri ico gihugu. Reka Inosa irakoze abidushikiriza. Mu gihugu ca Niger naho haravuga imyuzurira yavuye ku mbura y'igihuhusi yatumye abantu basiga ubuzima, ibintu bitari bike birononekara. Abantu bagera kuri 200 niyo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu bitigiri by'ifata kibanza bimaze gutangwa. Amazu atari make nayo akaba yarasambutse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Maradi kubera amazi. Amazi amwe yaranyitse, utubarabara ntitwasubira kurengana. Ni mu gihe mu makatiye ya kera
nka Bagalamu, Mokoyo, Maraduwa na Nimashi, amazu yose ngo yatewe n'amazi. Amazi akaba yaduze gushika ku rugero rw'imetero. Kubera iyo myuzurira ngo vyatumye haba ubukene bw'amazi meza n'umuyaga nkuba, bitumwe nuko imihora yacitse. Turabashimiye bakunzi mwariko muradukurikirana, ni hano ano makuru yacu agarukiye, mwariko muyashikirizwa na jewe Adrien Sibomana, naho ubutaha.